abakozi bo mu yandi maserivisi bogura imodokari, kubera iki abigisha bo batogura imodokari zabo? Abigisha bamwe bamwe kino gihe barafise imyidogo idasanzwe, cane cane aha turiko turavuga abigisha usanga bafise uburambe mu kazi. Imbere yuko nduga kwijambo, muri Afrika mu bihugu vyinshi abigisha bafatwa minenegwe. Akazi k'abigisha ntigahabwa agaciro cane nk'akabandi bakozi bo muri leta. Cane cane rero birigaragaza mu Burundi, aho umwigisha umengo nta gaciro afise kandi ariwe ategura abandi bakozi bose. Muti none iyo myidogo yabo bigisha yoba ifatiye kukiga wa mayinka? Murazi yuko baheruka kuvuga ibintu vya harmonisation des salaires canke ukunganisha imishahara. Abigisha rero ntibashima ukuntu ivyo bikorwa biriko biragenda, ngo kuko babibonamwo akarenganyo. Imbere yuko mubona akarenganyo kumbure, reka mbanze nsigure ibintu bigize umushahara kino gihe. Hari ivyo kera bita traitement d'activité, aha tukabonamwo nk'ibintu bijanye n'amagarade, reka mvuge iduzwa ry'amapete. Voilà. Ubu rero ivyo babishize muco bita part indiciaire. Hariho n'ikindi bita part emploi. Iki rero casubiriye bimwe bita amaprime n'amaendaminite. Ivyo rero baciye bavyinjiza muri part emploi. Part emploi bayitangira amanota. Inota rimwe rijana n'amafaranga 45. Aha ibi ndiko ndavuga ni ku bakozi bose. Ngomba ndabereke ingene abigisha rero bashikaho bavuga yuko bagiriwe akarenganyo. Iyi paramploi kubigisha bo muri primaire ingana n'igitigiri c'ibihumbi 675. Kubo muri secondaire nabo ingana n'igitigiri c'ibihumbi 6,975. Iki gitigiri rero mvuze kuri abigisha batandukanye nico baca bagwiza na ca gitigiri c'amafaranga yahawe kwinota. Nukuvuga ngo amanota yaronse bagwije na ya mahera 45 baca bagwiza niki gitigiri mpeje kubabwira, bagaca batora umushahara w'umwigisha. Kubigisha rero niko vyatekerezwa kugenda mwihinyanyugwa ry'imishahara. Ibice 40% baza barabironkejwe hisunzwe iryo hinyanyugwa ry'imishahara. Ubu bakaba basigaye barindiriye ibice 60%. Ahantu habereye akarenganyo rero bavuga yuko ibi bice vyose bijanye n'ihinyanyugwa rishasha ry'imishahara, ngo abigisha bashasha bobo nukuvuga abakironswa akazi ayo mafaranga barayaronse yose. Ariko ngo bakera ayo mafaranga murumva yuko bamaze kuronka ibice 40% vyonyene. Muca mwumva ko umuntu amaze umwaka canke imyaka 2 aronsa akazi, ubu asumvye umushahara kure niyo umuntu amaze imyaka 20 canke imyaka 15 canke imyaka 10 ari mu kazi. Ababigisha bakavuga bati hamwe bibandanije uku abo baza bararonse umushahara ukwiye bivanye n'ihinyanyugwa ry'imishahara ntitwosubira no kubahamvya. Bagasaba rero ko botunganirizwa nkuko vyateguwe kugira ngo nabo bagire ico bimariye. Turavuga rero duti abigisha hubwo bari bakwiye gufatwa neza gusumvyaho, kuko bafise ikimazi kinini cane mu gihugu. Abigisha batabayeho abandi bakozi bose ntiboshobora kubaho. Mu bindi bihugu hoho abigisha bahabwa agaciro gakomeye. Aha twageze muri Singapore. Mbega muri Singapore umwigisha afatwa gute? Ahabwa icubahiro kingana gute? Mbega indero woba ari umushinge w'iterambere? Yesu mukiza. Uwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Singapore, Lincoln,
ubu niwe yatumye Singapore itera imbere nk'uko iteye imbere. Yaritanze akora ibishoboka byose kugira ngo ashikane abasingaporiye ku ndoto zabo. Aravuga muri aya majambo ati, nta gitangaza nakoze muri Singapore, nduguruye twamugina. Ati, mpejeje kurangura igikorwa gikomeye cyane ku gihugu canje. Ati, mu gushira uburyo bw'igihugu mu ndero. Ati, no mu guhindura stati y'abigisha bakava mu cicaro c'ubutindi c'ubukene bakaja mu cicaro c'iteka rya Singapore. Ati, umwigisha niwe yakoze igitangaza. Ati, umwigisha niwe yafashije ururunganwe guca bugufi mu gukunda siyanse, mu gukunda ivyigwa, eka mbere aruha n'indero. Ati, mu gihe twebwe abasingaporiye bamwe uhora usanga bacira ku bandi, abandi bakabatukira mw'ibarabara. Ayo n'amajambo akomeye yashikirijwe n'uwahinyanyuye n'umufondateri wa Singapore. Ndabibutse yuko umwigisha mu gihugu ca Singapore ari umuntu yubashwe cyane mu bakozi batandukanye, baba ba leta canke abigenga. Umuntu yohagarara akavuga yuko umwigisha adakwiye icubahiro yobane. Abigisha aho muri hose ndabatuye ubu butumwa. Nimba abakozi bo mu yandi maserivisi bogura imodokari, kubera iki abigisha bo batogura imodokari zabo? Turakeneye kubona Uburundi aho abigisha nabo banyonga imiduga yabo, aho abigisha baronka icubahiro kibakwiye, abana b'u Burundi bakaronka motivation bakumva nabo boba abigisha. W'inyundo irakura ntisumbiya yujuje. Kubera iki umwigisha yorinda ashika mu zabukuru asaba lift abo yigishije? Umwigisha arakwiye guhabwa icubahiro ciwe mu Burundi. Bigisha, nifuje kubatumira rero ngo muzokwirikirane icigwa kidasanzwe itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri isaha 1 z'ijoro, aho tuzoba turiko turerekana ingene twogaruza umunezero Satani yatunyaze. Reka twibandanize urugendo rwacu maze tugaruza umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire no kugira subscribe, jeme na partage ku ishure ry'abarundi bose kuri YouTube.